Ibarabara ryitiriwe Melchior Ndadaye ririko rirashirwako amatara. Igihe imbonesha kure BTV yahashika igihe c'isaha 5, abakozi bari bahari ku bwinshi bariko baramanika ayo matara. Ivyo bikorwa bikaba bije gushira mu ngiro ivyavuzwe n'umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane, aho yamenyesha ko iryo barabara rigiye gushirwako amatara ariboneshereza. Iri barabara riva ku kibuga c'indege murazi yuko riheruka gusubirwamwo n'amatara akaba yarashizweho mu misi heze. Hari imisi mike yagiye aratswa abantu bakabishima. Ubu rero twumvikanye yuko ayo matara muri iyi ndwi nyene asubira kwatswa kandi ntazasubire kuzima. Ico ni kimwe. Igira kabiri nuko uhereye kuri Shanike hariho amabarabara amwe nayo nyene tugiye kwiga ingene dushobora kuyashirako amatara hakabona mu ijoro hakabona no ku murango, kubera yuko uri igihugu kigendwa ni vyiza yuko ingenzi zidagadura abantu bagashobora gutembera neza habona mu ijoro cyane cyane. Ibarabara rija ku kibuga c'indege rikaba rimaze gushirwako amatara.